Ingabire igizwe n'incanco za Covid ibihumbi 500 hamwe n'ibindi bikoresho bijana nivyo vyakiriwe na leta y'u Burundi bitanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungurijwe amagara y'abantu mu Burundi Dr Xavier Crispin amenyesha ko abarundi batogira amakenga kuri urwo rucanco kuko ruremewe ku rwego mpuzamakungu nk'izindi ncanco kandi ko nago ruri mu vyofasha gutuza ikiza ca Covid-19. Ku ruhande rw'igihugu c'Ubushinwa catanze imfashanyo y'urucanco rwa Covid-19 uwuserukira ico gihugu mu Burundi amenyesha ko urwo rucanco rwahawe abarundi mu ntumbero yo kubandanya hakomezwa ubucuti no gufashanya hagati y'igihugu c'Ubushinwa n'u Burundi kuko ngo atari bishasha mu bijanye no gufashanya kandi akamenyesha ko batofashanya mu vyoroshe gusa ariko ngo no mu bigoye batezwa gufashanya. Muganga Thaddée NDIKUMANA umushikiranganji w'amagara y'abantu arashima iyo mfashanyo akavuga ko ikigiye gukurikira ari kwandika abo bose bakeneye urwo rucanco ku ngombwa yabo ariko akibutsa abarundi ko urwo rucanco rutaje gusubirira ingingo zafashwe na leta mu kurwanya ikiza ca Covid-19. Duhejeje kwakira ingabire gizwe n'incanco zishika 500 duhawe n'igihugu c'Ubushinwa. Iyo ngabire rero ije izananye n'izindi novuga ico bijana n'incanco no kuvuga ibikoresho inshinge biba bifatanye. Rero turashimiye igihugu c'Ubushinwa kuko hampande y'iyi ngabire murazi yuko kuva dutangura kurwanya kino kiza batubaye hafi kuva mu ntango kuko baraduhaye ibikoresho bitari bike na cyane cyane ibikoresho byo gupima kugira tumenye ko umuntu yanduye canke atanduye eka mbere n'imiti yo gushobora gufasha abo tubonye baranduye. Rero turabishima cyane kuzina rya leta dushimira igihugu c'Ubushinwa eka mbere dufashanya mu bintu byinshi bitandukanye mu bisata bitandukanye byo gutuma amagara y'abene igihugu agenda neza. Duhejeje kwakira rero zino ncanco bagira tubamenyeshe yuko cyambere abene igihugu bamenya ko urucanco nkuko uwuserukira igihugu c'Ubushinwa yabivuze ntiruje gusubirira za ngingo nziza ziri mu migwi 3 ca civugo ngenderwa ko dukurikiza mu gukinga no kurwanya Covid cyane n'ikibura mu gihugu cyacu Burundi tirendakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Byumvikana rero yuko tuteza kubandanya twikingira dukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune dukuriza ingingo kwama tubashikiriza kugira ngo tubanaye twikingira ko byarabonetse yuko naho umuntu aronka urucanco ntikibuza ko yandura. Ikindi naco nuko gupima giye kubibandanya kuvyerekeye abene gihugu bifuza kuronka incanco ko twabishikirije ni ku bushake nta gahato karimwo. Rero guhereje tugiye kugurura urutonde kuvuga yuko uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Wabonye ko zibikwa ahantu hameze neza nivyo kumvikana yo tugiye tuzijana hari hose turondeza bipimisha kuko teza kubikwa neza. Byo zofasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba arundi canke abanyamahanga ba mu Burundi hanyuma duheze tubizironse abazoba bazifuza. Ariko korangiza dusaba bene gihugu ko babandanya bikingira cyane cyane biciye mu kugira isuku gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune kandi bipimisha kenshi gashoboka kuko kwipimisha ni ikintu gikomeye cyane kugira umuntu amenye ko yanduye canke atanduye. Ivyo kandi kugira n'umuntu aronka ubucanco uretse kwiyandikisha kugira tumenye abazikeneye tuzomusaba yuko asinya gwa rupapuro nkuko shiramo mpuzamakungu yemesera risaba yuko aronsa atagahato. Ivyo biheze azoheza yipimishe turabe ko atanduye yaranduye tumuha umuti hanyuma atanduye aheze aronswe urucanco. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr Thaddée NDIKUMANA akavuga ko abibaza ko izo ncanco ari nkugeranije n'abarundi uko bangana borema abifuza izo ncanco bose ngo bazozironswa kuko ngo hari n'izindi Uburundi bwemerewe zitari nke zishobora gushika umwanya wari wo wose.